Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 ruhesha umwaka wa 2021 inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze murano makuru y'ikirundi agizwe hanini n'ingingo nkuru zikurikira. Mu mutego watezwe n'abantu bitwaje ibigwanisho abantu barenga 200 nibo bavuga ko basize ubuzima. Abaharanira agateka akazina muntu bakaba biyamiriza agacerere karangwa mu bategetsi b'igihugu. Ikiringo c'umwaka Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi ngo caranzwe hanini n'umutekano muke. Umugambwe MSD ukavuga ko udatangazwa no kubona ata vyaranguwe n'uwo umukuru w'igihugu. Abagiye baranyegeza abandi mu bihe vy'indyane zagiye ziraba mu Burundi ngo barakwiye gushigwa ahabona. Ivyo bikaba bisabwa n'icegera c'umukuru w'igihugu. Idonido ujyanora makuru ni mukanya isase. Duhere ano makuru mu gisata c'umutekano. Abantu 200 nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu hari nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro. Vyabereye ku mutumba Munanira ya mbere ku birometero 3 vy'umugwa mukuru wa komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Imodoka zibiri zari zimanutse mu gisagara ca Bujumbura zarahagaritswe, abantu bose babuzwa gusohoka mu rwamo rw'amasasu menshi. Abagizi banabi baciye bazisuka ko igitoro cyo mu bwoko bwa essence baraziturira. Umwe mu bacitse kwicumu avuga yuko imodoka imwe yarimo abantu 18 iyindi kaba yarimo 5, uretse 4 bashoboye kurokoka, abandi bose baraturiwe. Abakomeretse bariko bavurirwa ku bitaro vya Kibimba muri komine Giheta na Kibuye muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega. Ubushikiranganje bw'umutekano nta gitigiri buratanga cabaguye muri uwo mutego. Gushika kuri uyu wa mbere ihagarikwa ry'abatavuga rumwe na leta bari mu mugambwe SNL muri komine ya Rutegama y'intara ya Muramvya aririko rirakogwa n'igipolisi hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kure. Abagera kuri 10 nibo bamaze kumenyekana ko bamaze guhagarikwa. Iyo hagarikwa rikaba riteye ubwoba abari mu mugambwe itavuga rumwe na leta na cane abo mu mugambwe SNL. Abategetsi b'u Burundi barakwiye kuva mu gacerere bagahumuriza abanyagihugu birigwa barahitanwa n'ibitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho. Umutego wo kuri uyu wa 26 ruheshi umwaka wa 2021 muri komine ya Rutegama uje wiyongera kundi wari warabaye ku wa 10 ruheshi mu ntara nyene ya Muramvya hamwe n'ibitero vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Urunani rw'amashira hamwe Kavibe ruratera ivyatsi ivyo bitero bidasiba guhitana abanyagihugu b'abasivile nk'uko tubishikirizwa n'umushingwa Manza Gustave Niyonzima arongoye ugo runani. Ku munsi wa gatandatu naho itariki 26 zo kwa gatandatu muri uwo mwaka nyene ibara nk'iryo risubira kugwa kuri route nationale Muramvya Gitega aho bita mu Rutegama. Rero kenshi wasanga umuvugizi w'igipolisi avuze ngo amatohoza ari karakurikizwa ngo hari naba bafashwe bamaze gufatwa, ariko igitangaje ugasanga n'abantu basanzwe bari muri opposition cane mu mugambwe wa Gatogwasa n'abahoze bari mu gisirikare ca kera bita XFAB usanga bagwiriyemwo ubwoko bw'abatutsi. Ukiyumvira utayo matohoza ciye aba ubwo nyene bimeze gute? Ico ni kibazo ca mbere umuntu rero abonamwo utunenga akabona n'agacerere, kuko iyo ayo matohoza yociye aba tuba tumaze kumva imanza zaciwe, tuba tumaze kubona barenguka haba muri za parquet, kuko les audiences sont publiques ni ntahe zicese no muri ivyo vy'ama instruction aho ryo bari banga dosi hari gihiteye inda igashika mu rwego rwa sentare bakavyerekana. Ivyo vyose rero n'ibintu tubonamwo utunenge twinshi n'agacerere ka leta. Ikindi naco nuko igisata ca parquet aribo bashikiriza amanza bafise ububasha bwo kwasira l'ordre public. Rero iyo saisine d'office canke ntiyaciye kuko barashobora guca atano witwaye, nico ngovye kuvuga bakaca babi kuko nibo bajejwe kwasira l'ordre public.
le ministère public rero pe sosezire ariko ntituriko turabibona ntikuriko turabona akarusho ntituriko turabona n'ingene na cane umukuru w'igihugu yova mu gacerere wese barundi wero magistrat supreme kandi commandant supreme de l'armée de la police ngo ahumuriza abanyagihugu nabo babuze babaseruke ko hera umuntu ari karabifata minenegwe birirwa baravuga ngo igihugu ni nyabagendwa ngo hari umutekano ivyo navyo bikaza vyerekana igihushane bategerezwa kuva muri ako gacerere bagahumuriza bagaseruka kababuze ariko ntavyo turiko turabona urunani Kavibe runanegura ko atamatohoza yizewe igisata c'ubutungane gikora kugira ngo hamenyekane abariko barakora ivyo bitero kubw'ubushingwa manza Gustave Niyonzima abona ko ivyo bishoboka kuboneka ko ivyo bitero bitunganywa na bamwe mu nzego za leta kugira baronke imvo yo guhagarika abo bashaka amatohoza umuvugizi w'igipolisi ibara riguye ntiyoca shoka ubwo nyene avuga ngo hafashwa abanaba ngo amatohoza iryo jamba amatohoza ryamye ririho ariko twe tuba dukeneye ico no kwita mu rurimi rw'igifaransa le résultat kandi amatohoza ntakogwa mwisahimwe mu misi ibiri ni ibintu bifashanya nico bita inyamiramabi ziba ari ijisho no gutwi kwabashikiriza amanza arizo parke n'igikorwa ca parke gica gikora kikagira ayo matohoza hakashobora no kuba n'umugwi ico twita komisiyo ijejwe ayo matohoza bigafata umwanya bakiga neza ivyo bintu iyo bitera iyo biva mbega ko baguma bavuga ngo hafashwa bo iryo bara rikaguma rigwa ni ibintu ubona rero badakora neza novuga nti inakete do façade bagaca bagiriza abo batavuga rumwe na leta bati noneho turabaroheye akanya n'akaryo ko kubafata nk'ubu nk'ivyo vyabaye ku munsi wa gatandatu isaki ririko riraba hafatwa abantu bari mu mugambwe wa agatogwaza birarengeje urugero ucubona yuko hari hagamijwe ikintu arakarya ahubwo kuguca umuntu novuga vyo guprofita hamwe umuntu yibaza ati ubwo ibi bintu biba bo ntibabizi kiki ni ibintu rero bitumvikana ari naco gituma umuntu avuga ati umukuru w'igihugu wese barundi le magistrat supreme commandant supreme de l'armée de la police yategerezwa kuva mu gacerere agahumuriza bo agaseruka kabo bantu nayo matohoza kitondegwa kuko ibi bintu urabona ko ari ibintu bituma abanyagihugu batekerwa n'ubwoba babuze shinge na rugero ubwicanyi abantu banyuruzwa bakabugwa irengero ntivyigeze bihagarara muri no mwaka wa mbere Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bivugwa n'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi Epitas Nshimirimana umuvugizi w'uwo mugambwe akavuga ko mu bisata nka vyose vy'igihugu ibintu vyagumye bisubira inyuma ivyo ariko ngo bikaba bidatangaje uwo mugambwe kuko ngo ataco wigeze witega kuri Evariste Ndayishimiye tumukurikira twebwe mu mugambo MSD nta kintu na kimwe twari turindiriye kuri Evariste Ndayishimiye twaravuze akatari gake kwico twari twipfuza kwari kwipfuza yuko Evariste Ndayishimiye yo dutangaza gakora ivyo tutamwiteze ko agakora neza kugira ngo hagire igihindutse mugabo uko gutangara ntiyahavuye ngo anadutangaze ahubwo ibintu vyabaye nkuko twari tubizi ibihe vya politike vyariho Evariste Ndayishimiye atarashikira amabanga yo gutwara igihugu vyariyongereye kuba bibi gusumba nta tuze riri mu gihugu no munsi nta munyagihugu nta murundi arekuriwe kuvuga ico yiyumvira nta munyapolitike atekaniwe atavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD abo bari nkuru kudusumbya nabanywanyi b'umugambwe CNL uno munsi banaburagizwa bibwe n'amatora bagatako bakaba bafatwa ku munsi bagafungwa saba CNL gusa n'abandi banyagihugu uwo biketse ko ashobora kuba atemeranya nabi byo bariko barakora inyishu no kumufata bakamupfunga iyagize amahirwe
canke bakamunyuruza canke bakamugandagura canke bakamukorera ibidakorwa ku munsi mu gisata c'umutekano. Uno munsi abarundi bamaze kugandagurwa, abarundi bamaze kunyuruzwa, bariko bararenga hafi abari nk'icakane c'abamaze kugandagurwa n'intwaro ya CNDD-FDD kuva mu mwaka wa 2015. None wumva ikintu twoshima ari ikihe mu gisata c'imibano n'iterambere? Ngira ngo nta utazi kw'abarundi uno munsi basa naho batabona iyo baja niyo bava, biturutse ku gaturubiko bategwa n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Mu gisata c'ubutunzi abarundi bariko baricwa n'inzara uno munsi, nta n'umugambi numwe kiretse ibirori n'amajambo yo guhimbaza yo guhayagiza ibitahari, nta n'umugambi numwe uriho wo gutuma uburundi n'abarundi bashobora kuva mu bukene. Ariho rero duheza tukavuga tuti naho abarundi guhaguruka, ntibagume mu kwama gusa banegura, ntitugume mu kwama twidoga, kugira ngo dutorere inyishu ibibazo bihanze abarundi kandi bimaze igihe bihanze uburundi n'abarundi. Kubijanye n'imvugo ya Evariste Ndayishimiye isa niyahindutse, aho asigaye ahagabisha abakora ubwicanyi ko atazobihanganira. Umugambwe MSD usaba abarundi ko batosamazwa n'ibivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko imvugo yiwe ngo itigera ijana n'ingiro. N'ubunyene musubira mukurikirane Epitas Shimirimana. Evariste Ndayishimiye ntiyigeze ahindura imvugo nuko abantu keshi bamwibeshako. Evariste Ndayishimiye twarababwiye kuva kera ko tumufata nk'umuntu w'umumobilisateur, kubera yuko ivyo avuga asa n'umuntu w'umuhamagazi abwira abantu ibintu vyiza kugenda kuraba, abantu bagerayo bagasanga ivyo yababwiye sivyo. Evariste Ndayishimiye akarimi k'ivyo avuga biratandukanye cyane n'ibikorwa ku munsi. Ivyo yavuze ko intwazangabo mu kwatira intwazangabo ko imbere yo kubazwa amabi leta yiwe yakoze azobanza kuba yabahanye, ni kubesha. Ko atarigera hana ndakugarika, ko atarigera hana Alegiyome Bunyoni, ko atarigera hana Kazungu Bankoroka na ba Desire w'amahoro, kandi abo tubizi ko aribo bakerera abantu, aribo bica abarundi, aribo banyuruza abarundi ku munsi. Rimwe na rimwe nayo mabwirizo amategeko bakayakura mu biriwe yo guhohotera abarundi. Ntihagire umurundi numwe amwibesha ko yuko ivyo avuga ashobora kuba yarahinduye imvugo, canke kw'ivyo avuga bishobora n'umunsi numwe kuzojana n'ingiro. Naho hariho abarundi bafashe ibigwanisho baragandagura bene wabo babaziza ubwoko mu njyane zo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 hamwe no mu gihumbi kimwe n'amajana 1993. Hariho n'abandi barundi babaye intwari mu gukingira ababanyi babo, kandi ivyo bikaba vyakozwe mu bwoko bwose. Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu agasaba umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR gutera iteka bene abo bantu b'intwari mu gushira ahabona amazina yabo mu ntara zose n'amakomine yose. Akaba yabishikirije mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Kirundo, aho yari yagiye kuraba ibikorwa vy'uwo mugwi CVR. Twese abarundi, abahutu, abatutsi n'abatwa, twese twarabuze, twebwe Burundi twarabuze. Nivyo umwe yarabuze sekuru, uwundi abura se canke abura se wabo, mugandi utabuze wose canke se wabo yabuze umubanyi mwiza, yabuze uwo bahora barahurira agacana, yabuze uwo bahora bahana akunyi, yabuze uwo bahora basangira akabisi n'agahiye. Ni naco gituma nyakubahwa perezida w'umugwi CVR mu gikorwa ciza muriko murakora, twobasaba ke turazi ko ndico mu kijejwe yuko mwoshira ahabona n'amazina azwi
mu maprovinsi mu makomini ku misozi yabo bahutu benshi bari muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi muri abo batutsi benshi bari muri igihugu cyacu cy'u Burundi bashoboye kuja banyegeza aho badasangiye ubwoko mu gihe cy'intureka ugasanga umututsi anyegeje abana b'umuhutu uwo muhutu bamushize ku macuniro ati je mu bandi bana ndakugaburire mbere gaje no kwishuri basangire akabizina gahiye uwo mutima wabayeho na hirya yejo 93 n'ahandi turazi ko abahutu benshi bagiye banyegeza abana b'abatutsi cyangwa abatutsi kumbure nabo nyene bariko bahigwa kubera intureka yadutse ugasanga kume twabye tubabwira koko ntihica ubwoko ntihica abatutsi ntihica abahutu mugabo hica intwaro mbi twebwe rero twumve yuko ata muntu yozira urwanko canke yozira ikibi cakozwe niyo canke uwundi ngo nuko ari umututsi canke nuko ari umuhutu. Ningaha rero duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye tukaba tubashimiye kubona mwayakurikiranye naho utaha.